Nimuhorane mu Mukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Muri iryo minsi haza umuntu yegera Yesu amubarira ati, muhanyi mwiza, iciza nokora ngo ndonke ubuzima budahera ni ikihe? Yesu aramubwira ati, ni kuki umbaza iciza? Inziza ni imwesa, naho niba ushaka kwinjira mu buzima kora amabwirizwa. Aramusubiza ati, ayahe? Yesu avuga ati, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ubaha so na nyoko, kandi urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wenyine. Uyu musore amubwira ati, ivyo vyose natanguye kubikora nkiri muto, ico nsigaje none ni iki? Yesu nawe amubwira ati, niba ushaka kuba intungane, genda ugurishe ibyo utunze ubiha aboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uzunkurikire. Ngo yumve iryo jambo, nyamusore agenda ababaye kuko yaratunze ibintu byinshi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Igisoma ca mbere turiko turazirikana amajambo y'Imana azananye mu gitabo c'abacamanza. Abacamanza ni bamwe bafashije kuza baregeranya imiryango y'Isirayeli igishika mu gihugu Imana yari yaratoreye basokuru babo, hanyuma bakakigabangana mu miryango kugira ngo bagerageze kugumya ubumwe, bari bafitaniye nk'igihugu kimwe hafi y'isezerano y'Imana. Imana yazira batorera abacamanza babibutsa yuko batohera muri iyo miryango, twarabizirikanye ubuheruka, kugira ngo bagumane ubumwe, kuko mu kugumana ubumwe ni naho bakingira n'imiryango yabo. Abantu bacumuye ku bumwe basangiye ku isezerano ikomeye bunze, ari ibunga nk'igihugu, ari ibunguku canke kuriya, baca basanza nabo nyene, kandi bagaca basambuka bagashwanyuka, ubuzima bwabo bukabononekarana. Icari ingirakamaro gihambaye kibahuza kikabatakarana. Bamwe n'abandi ugasanga bariko baratakaza intumbero, akanovera n'imvo nziza zo kubaho muri ubu buzima, kuko abantu bashobora kubana nk'uko umenga n'ibikoko canke nk'uko umenga umwe wese agendera ku gahanga kiwe, akibagira ko hari uwundi ari hafi yiwe. Ukwibagira uwundi co dusangiye gihambaye kiduhuza kikatugira abantu n'abana b'Imana, niko gusanga jewe nyene ndiko ndishira umugozi mw'izosi. Mwumvise ingene ijambo ry'Imana uyu munsi ritubwiye ko hari ingorane yakunda kubashikira. N'ingorane zibiri nyamukuru bavuze. Ubwa mbere ni ukungene ngo bacambirwa ibigirwamana vy'i Kanahani. Mu ntambara nyinshi bagiye baragwanye na cane n'iyo ntambara y'umutima yo gushaka gucikira ibigirwamana bibakikuje. Ubwo umuntu agatangara akibaza ati, mbe none kubera iki bacikira ibigirwamana by'abapagani, bamaze kubona Imana y'ukuri, barayumvise, barabonye ibyo bakorera, mugabo ugasanga baguma bacambirwa ibyo bigirwamana bibakikuje. Ntidushoke tuba twenga. Urumvise ngo barakunda cyane ibigirwamana bibiri bikomeye. Hariho iki bita Baali. Uyu munsi benshi barakivuga bose mu Bayali. Baali cyari ikigirwamana gikomeye rwose mu bapagani, kandi mu bihugu bitari bike by'abapagani. Aha naho bakavuga ikindi kigirwamana cyitwa Astarte. Ibyo bigirwamana hakuru igituma babicambirwa si kindi, ni bimwe natwe usanga bituraba, inda. Kuko bavuga ngo nivyo vyatanga umwimbu bigatanga n'uruvyaro.
byatanga umwimbu w'ibirimwa, umwimbu w'ibitungwa, bikongera kandi murumva ko byatanga itunga, bikongera kandi bigatanga n'uruvyaro. Murazi ngene ivyo bibazo vy'amabiri mu bantu, ngene vy'amabiri mu bantu, twese umuntu wese yiruka arondera ingene yoroherwa mu kubaho, akabika. Ni nk'uyu munsi ikigirwamana coza kivuga yuko gituma wogira konte nininya muri banki canke muri kopeke canke muri microfinance. Ni bake batogenda batagisenze, ngira ngo n'abapatina bihaye Imana bamwe bamwe ntibobura gusanga ariyo bari. Ni ibintu bigerageza rwose ubuzima, ntitubirabe nko kumenga nivyo hariya kure rwose harabaye. Oya, ni ukuvuga n'ivyo bigirwamana bijamaho mu buzima bwacu, bidufatira ku nda, bikadufatira kuri ibi bibazo vyo kubaho kwa misi yose. Ugasanga rero hariho abantu bizana ko inyishu n'ibindi bintu vy'ububasha budashobora kuba bakorera, canke ugasanga n'abashikirizi basanzwe bakorera ku bwoba bw'abantu, ku myitwarariko y'abantu, atari uko baca bashoka bakorana n'ububasha bubi bwa shetani, mugabo ugasanga n'abantu bazi kumva ingene abantu barushe n'ibibazo, bagashiraho ibintu bibatuma barahura umutima n'ubwenge, bakaza bararya amafaranga yabo. Ivyo rero biriho biruzuye uyu munsi, ho biruzuye uyu munsi, ho mbere ugasanga hariho n'ababikoresha, ugasanga baritwaje n'ivy'Imana, ugasanga winjiye iwe usanga hari amasanamu, amashapuri menshi ubwoko bwose, ugasanga arafise n'amazi akakubwira ko ari amazi ahezagiye yo yarakuye nk'irude, ugasanga uraguye mu bintu utazi vy'ukugomba kwimara umwitwarariko n'ipfa ry'ibintu. Uyu munsi ugasanga harimo mbere n'abakurikira cyane ibyo bigirwamana, kuko bariko barondera ubukuru bwo mu ntwaro, ubukuru bwo mu kibano. Abantu barashima yuko baba babituma ko baba ba influenceur, aho baciye hose babonemo abantu bakomeye babunamire. Ivyo rero ni n'uyu munsi birahari, ugaca usanga mugabo hakuru ibyo twumva cyane ni ibi bijanye n'itunga. Ikigirwamana gitangura kuri ikigirwamana ryari, kuko ukwipfuza ko wotunga ukamererwa neza ugatunganirwa si bibi muri vyo, mugabo nk'uko ndimo ndabibabwira, ubishaka kugira ngo utunganirwe n'abandi batunganirwe, kandi ubishaka mu ntumbero nziza, ukabirondera mu nzira nziza ishimwa n'Imana. Ko kenshi mbere iyo ubirondeye mu nzira idashimwa n'Imana, uca usanga no mu kubikoresha utabikoresha ngo n'abandi batunganirwe. Aha rero ukura umwe wese ico cipfuzo, ibibazo vy'inda, ibibazo vy'ukubaho kwa misi yose, ni ibibazo twese dusangiye, mugabo umwe wese urugamba ategerezwa kurwana ni ukuraba ko ataja kubibaza ikigirwamana. Ikigirwamana si uko womenga ni uko inabukwa ari ikintu c'ikibumbano kiri aho ugiye gusa. Oya, ni izo nzira zose ushobora gucamo uteye akagera Imana, kandi zikagufatira zikazimya muri wewe inzira y'Imana. Ushobora kuba atari igishusho kiri ngaho, mugabo bikaba ivyiyumviro ugenderamo, mindset, mentalite, ideology. Nk'umuntu wese atanguye gufata ivyiyumviro vy'itunga bikamwibagiza ibatisimu yiwe, ivyo vyiyumviro bimucikira ikigirwamana. Kumwe twabivuga ejo, umuntu wese atanguye gufata sinzi ikindi kintu canke n'umuntu kamushira munsi y'ikarata y'ibatisima yuko umwana w'Imana, akaba ari wakugenza agukonora muri twose, kandi mu bintu biciye kubiri n'Imana,
arakubera ikigwamana utabizi. Ni ukuvuga asubirira Imana mu mutima wawe, basanga nkagisenga dusabukama kugira ngo yamaduha guhinyura ibigirwamana, yamaduha ingufu zo kumenya kubigwanya mu buzima bwacu, ntibyigere bitwigarurira ngo bituzingazinge, usange biriko birabuza umuntu kuba mu iteka ryiwe, kurondera ikimubeshaho no kubeshaho abiwe n'ivyiwe neza aciye mu nzira igororotse. Ntivyama vyoroshe, ni intambara ya misi yose, nizo ntambara tuba ngaho hanze mu buzima bwa misi yose. Ikindi cakunda kubagora ngo nuko kandi ngo iyo Imana ikibatoreye umucamanza kiri hagati yabo, bamumva ko bokurikira Imana, ngo ariko apfuye bagaca bibagira Imana, bakisubirira mu bintu vy'igipagani, bakisubira kugomba gucambirwa vy'abapagani. Muri bimwe ntagarutse ko bose vyatuma bacambirwa n'ibigirwamana vy'umapagani, nuko kandi mwumva nk'ivyo bigirwamana umenga bizana inyishu zibangutse kandi biri hafi, n'ibintu babona bakorakora, ashobora gutwara ahantu akagira ati nakizanye gipanzi wanje, nk'igihe kuzana mu nzu kigaca gikora ibintu ushaka. Inyishu zibangutse zitagutuma uruha, zitagutuma ukora ibintu. Twitondere ibi vyose usanga abantu twese umenga turafise umunoho wo kugomba gutunga binyaraguritse, kenshi uca usanga uguye mu kintu c'umwijima n'ikinyoma. Aha naho rero umuhanuzi ari hagati yabo akazarabutsa inzira y'Imana, mugabo ngo amaze gupfa bagaca bayitakaza bagasubira inyuma. Nibi birakunze gushika, ugasanga umenga mu kwemera kwacu ntitugira ukwemera gukuze, wamumenga tugomba kuguma ku kwemera kwaho umenga vyose ni patiri, vyose ni masera, vyose ni berger canke ni noyo. Wewe umenga ntiwigera wirondera ico ugaburira umutima wawe, ntiwumva ko ari urugero wagenze gushobora mbere no gufashisha uwundi. Iyo abo badahari ugaca umenga ntubona ingene wogenza ibintu, ntiwumva ko Imana muri kumwe, mbere ugaca unabita ugacambirwa ibindi vyo ngaho hanze womenga birabangutse. Aha iri jambo ry'Imana rikadutumirira kumenya natwe kugera ahantu tuza turakuza ukwemera kwacu ku buryo patira adahari, uyadahari yakuja imbere canke yakugiye imbere akagufasha, wumve ko nawe wotera intambwe ahubwo yuko ushobora kunganira uwundi. Nugira nti gukuza ukwemera kwacu, gukuza ubucuti bwacu n'Imana. Murabona ingene benshi n'ubundi ushobora gusanga batitwararika gukuza ubucuti bwabo n'Imana, nko mu gukunda gusoma ijambo ry'Imana, gukunda gusoma ibintu byose by'ingirakamaro byogaburira umutima wabo. Hagize ikintu gikoma ugasanga biramugora kubona umuco w'ingene yotumbereza ingiro n'ingendo yiwe, kubera yuko ntaho yigera agaburira ngo yihe amaresource amufasha mu gihe kumbura bamufasha atari hafi. Bamwe bose twita abadadi, twita abapere spirituel, abakompanyateur, biyo badahari ugifata mu buti ivyo bakubwiye ubikoresha iki? Hariho usanga ivyo bintu we navyo maze bikubwiye, genda uzirikana nabitora mu mutima wawe. Yego nabitoye, wari gukoreshwa n'ubwoba gusa. Uzotsinda ubwoba ryari wumve yuko Imana itahaba kubera jewe ariho ndi. Nk'ubu no gutanga gupfa wowe utakaye, ni ikibazo gikomeye. Kamukose gakomye tamu nje kubaza, kamukose gakomye mukama ijambo rigana Imana turayibisha, kaba umuzingurura usubira uzingurura kuko bitaguye aho ushaka, kaba umugore Imana nzingurura ubwo mu vy'Imana imaze kukuyagira vyose, naco Imana yagushikanye ko yagukujije ko
ushobora kuvomamo umuco. Mugabo kubera usanga umenga wabishingiye ku karongo, wabishingiye ku muntu, ico gituma iyo ukabuze katanyabutse kuza hakwicara ngo karondeze mu gisabisho, mu kuzirikana ushaka amarakusi, ushaka des réponses hakusi. Imana ntishobora guterera gutyo. Hari n'igihe inuma ikanka ikahagarika n'abahanuzi kugira ngo ikubwire iti ijambo ntiri kure yawe, riri hafi yawe, ni wewe udatekana uri uryumvirize, urizigame muri wewe kugira ngo hageze rikumurikire, rikugwanire, rigutabara. Uyu munsi dukure mu ijambo ry'Imana icigwa cyo gukuza ubumenyi bwo kwemera, budufasha mu bihe bitugoye, mu bihe kumbure uwo twagira tuti tugomba turondeze nk'inyishu adahari. Mu nkuru nziza hari ikintu gitonya twozirikana, ingene n'ubundi amatungo bitwa ko turavuga bihaza umubiri bidashobora guhaza icyifuzo cy'ubuhigwe. Uyu musore yari umusore atunze cyane, mugabo akumva yuko adashikira ubuhigwe mu mutima wiwe. Aza kubaza Yesu, Yesu aramubwira ati kubera iki urondeza kure n'ubundi? Inzira y'ubuhigwe ya mbere ni ugukora amabwirizwa, si ukurunda amakonti, si ukugira amazu menshi, ibyo ubu munsi twirukira, si ukugira amaparasere menshi, si bibe muri byo. Mugabo ubifise utari mu nzira y'amabwirizwa, nta buhigwe bizobushikanako, ahubwo bikubera ivyagisi, bikubera ibikudurumbanya, bikubera ibiguhindukirira nabi. Yesu akatwereka ati reka guta umutwe uronderera kure arya amabwirizwa y'Imana. Imana yarashimye korohereza umuntu, iramwereka umuhora ujana mu buhigwe. Mugabo uyu musore agira ati natanguye kubikora nkiri muto. N'ubundi Yesu agaca amwuzuriza akamubwira ati ntuyakore ubwayo, yakore wumva ko ushaka kumurikira. Ubwo wosiga ayo matungo ukamurikira muri iyo ntumbero y'ayo mabwirizwa. Araba amatungo yari afise biramunanira ngo asubire inyuma yinjiriwe ababaye, biramunanira gukurikira Yesu, biramuta kuwa amazi. Uyu yaragize amahirwe, Yesu akamutomorera, wewe watorewe kumurikira. Kuko hari abandi Yesu yabwira ati oya, wowe nturi mu bategerezwa kuba bankurikira bangenanira, genda ahubwo uvugire umukama iwanyu. Uyu nta muhamagaro yari afise wo kuja gukorera mu matungo. Yesu akamubwira ati uwo muhamagaro wawe si uwo gukorera muri commerce amatungo, ingunkurikire. Ubwo nta bantu mugwaruka ruri ngaha ruriko rurarondeza inzira y'ubuhigwe, usanga yaramaze kwicapurira umugore nzorondera inzuko, umugabo nzokwemera inzuko. Yesu akakubwira ati singa ibyo nkurikire. Urumva wowe murekura mu bwenge ukamukurikira, kuko mwese ntimuzokubaka, mwese ntimuzoba abanyamafaranga menshi, ntimuzoba abankiye, twese ntituzoba abantu batunze cyane. Reka kwihenda. Mbere iyo utabishyitseko ugapfa ntubona amaganya y'uko umenga ntiwigeze ushikira ukuri k'ubuzima bwawe, ubona ko utabunze ifaranga byinshi nka bamwe birirwa bararirimba mu maradiyo. Twese ntidushobora kuja muri kijya kibanza cya nyakubahwa Varisito cyane cyane n'isi ntigikunda none muhakwigwa. Twese ntidushobora kuba ibintu bimwe. Ubuhigwe rero ni ugukurikira Yesu mu nzira Imana yaguciriye. Ese umwe wese yoruhukira ngaho agashikira ubuhigwe bwiwe. Amen.